Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Abakozi b'inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo bari mu myigaragambyo yo gusaba leta kubishyura ibirarane by'imishahara yabo. Bariya abantu bafite uburenganzira bwo kusaba imishahara yabo. Ntabwo wakoresha umuntu urangize iminsi 30 utamuhembye, uzi ko ari umuntu wishura inzu, wishura amazi, wishura umuriro. Fredy Nizeyimana ni umuturage wo mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo, hari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'intara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ejo M23 yarwanye n'ingabo z'igihugu Isake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Naho perezida wa Pologne Andrzej Duda ari mu ruzinduko mu Rwanda. Amakuru arambuye ni mu mwanya nyuma yayo hirya no hino ku isi tugezwaho na Edi Rwema. Urakoze Thomas Kamirindi. Nyuma y'iminsi 10 ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger bitangaje ko bivuye mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO. Ibyo bihugu byavuze ko bitazategereza igihe cy'umwaka uwo muryango uteganya kugira ngo biwuvemo burundu. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere nibwo ibyo bihugu uko ari bitatu byandikiye CEDEAO bimenyesha ko bivuye burundu muri uwo muryango. Ariko ingingo ya 91 y'uwo muryango itegeka ko ibihugu binyamuryango bigomba gutegereza igihe cy'umwaka umwe guhera ku itariki bitangiyeho urwandiko rusaba kuva muri uwo muryango. Ibihugu kuri ubu byose bitegekwa n'abasirikare bakoze kudeta ntibiteganya kubahiriza iyi ngingo. Bivuga ko kuba uwo muryango warafatiye kimwe muri ibyo bihugu ari cyo Mali ibihano byo kudakora ku nyanja ari impamvu ikomeye igaragaza uguheza. Ibibazo hagati y'ibi bihugu bikomoka kuri za kudeta zirimo yabaye muri Niger mu mwaka ushize, muri Burkina Faso mu 2022 na Mali mu 2020. Itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Burkina Faso rivuga ko icyemezo cyabo ari ntakuka. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibyemezo byafatiwe ibyo bihugu nta kindi byari bigamije kitari ugusenya ubukungu bw'ibyo bihugu. Biteganyijwe ko kuri uyu wa kane mu mujyi wa Abuja muri Nigeria haterana inama y'abaminisitiri ba CEDEAO yo kwiga ku bibazo bya politike n'umutekano muri ako karere. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken aravuga ko hakiri amahirwe ku masezerano yo kurekura abantu bafashwe bugwate n'abarwanyi b'umutwe wa Hamasi, ariko nanone agasaba Israeli gukora ibishoboka ikarinda umutekano w'abasivili mu bitero iteganya kugaba mu mujyi wa Rafa. Ibi Minisitiri Blinken yabivuze nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yanze ubusabe bwa Hamas bwo guhagarika imirwano binyuze mu mishyikirano hagati y'impande zombi zihuzwa n'igihugu cya Katari. Abajijwe icyo avuga ku byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Netanyahu, Bwana Blinken yavuze ko nubwo atavugira Israeli asanga ibisabwa na Hamas ari intambwe nziza yo gukomeza ibiganiro kwirekurwa ry'abagizwe ingwate. Minisitiri Blinken yavuze ko kuri uyu wa kane ateganya guhura n'imiryango y'abafite ababo bagizwe ingwate mu rwego rwo kubasezeranya ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo barekurwe. Nyuma y'amezi hafi 4 intambara hagati ya Israeli na Hamas itangiye, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu avuga ko Israeli iteganya kugaba ibitero simusiga mu mujyi wa Rafa uri mu majyepfo ya Gaza. Muri iki gihe uyu mujyi wahungiwemo abanyapalestina barenga 1 miliyoni. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko igitekerezo bwacyo cyo kugaba ibitero muri ako gace kibabaje. Minisitiri Blinken we avuga ko Israeli ifite inshingano n'uruhare byo gukora ibishoboka byose ngo irengere abasivili. Yavuze ko mu bitero bya gisirikare iteganya kugaba igomba gushyira imbere ubuzima bw'abasivili. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika.
Igitero cy'akadege ka drone ku modoka mu mujyi wa Baghdad umurwa mukuru wa Iraq cyahitanye abarwanyi babiri b'umutwe w'intagondwa ushyigikiwe na Iran nk'uko amakuru ava mu nzego z'umutekano abitangaza. Ibi bibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kongera ibitero ku mitwe y'abarwanyi bashyigikiwe na Iran muri Iraq na Syria. Birakurikira ibitero umutwe wa Hamas wagabye kuri Israel mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Umwe mu bishwe mu bitero mu mujyi wa Baghdad ni umuyobozi wa Kataib Hezbollah, umutwe ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Syria. Byemejwe n'umwe muri abo barwanyi wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Uyu avuga ko uwo muyobozi wishwe ari Abubakar al-Saad. Kugeza ubu ariko nta mutwe wari wigamba icyo gitero. Amerika ifata umutwe wa Kataib Hezbollah nk'umutwe w'iterabwoba wagize uruhare ku gitero cyahitanye abasirikare b'Abanyamerika muri Yorodaniya. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere, uyu mutwe wari watangaje ko wahagaritse ibitero ku ngabo za Amerika. Mu makuru ya siporo n'imikino, ikipe ya Cote d'Ivoire ikinira iwabo yamaze kubona tike yo kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cy'ibihugu CAN 2023. Ni nyuma yo gutsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego 1-0. Ni igitego cyabonetse ku munota wa 35 gitsinzwe n'umukinnyi Sebastien Haller usanzwe ukinira ikipe ya Borussia Dortmund muri shampiyona y'Ubudage. Cote d'Ivoire imaze gutsinda igikombe cya Afurika inshuro ebyiri, ibaye igihugu cya mbere cyakiriye imikino kigeze ku mukino wa nyuma kuva Misiri yakira iyi mikino mu 2006. Cote d'Ivoire izahura ku mukino wa nyuma na Nigeria yasezereye Afurika y'Epfo muri za penaliti nyuma y'uko iminota 120 y'umukino irangiye amakipe anganya igitego 1-1. Nigeria yaje kwinjiriza penaliti 4-2 za Afurika y'Epfo. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Perezida wa Pologne Andrzej Duda uyu munsi arasura Kibeho. Kuva ejo kuwa gatatu ari mu ruzinduko rwa mbere na mbere rw'umukuru w'igihugu cya Pologne mu Rwanda. Asumta Kaboyi araduha inkuru irambuye. Mu kiganiro abo bayobozi bombi bahaye abanyamakuru, perezida wa Pologne yavuze ko igihugu cye gishaka abafatanyabikorwa bizewe ku mugabane wa Afurika. By'umwihariko yumvikanishije ko yifuza ko abashoramari bo muri Pologne bakwinjira ku isoko ry'u Rwanda nko mu rwego rw'amahoteli, ubukerarugendo n'ikoranabuhanga. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'inama bagiranye mu muhezo yakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano mu by'ubucuruzi n'ubufatanye mu by'ubukungu n'ikoranabuhanga ritangiza ibidukikije. Perezida Kagame yavuze ko Pologne yafashije u Rwanda mu rwego rw'uburezi, aho abanyeshuri benshi bo mu Rwanda biga muri kaminuza zinyuranye zo muri Pologne muri iki gihe. Ubane bihugu byombi utari usanzwe ukomeye cyane wongerewe imbaraga mu myaka 3 ishize ubwo u Rwanda rwafunguraga ibiro by'uruhagarariye muri Pologne, ndetse n'iki gihugu kikavuga ko kigiye gufungura ambasade mu Rwanda mu gihe cya vuba. Muri iki kiganiro umukuru wa Pologne yavuze ko yifuza ko abanyemari bo mu gihugu cye bayoboka isoko ryo mu Rwanda. Ubwo yarabajijwe ku ntambara ibera mu gihugu cya Ukraine bituranye na Pologne, Perezida Duda yumvikanishije ko igihugu cye kizaguma inyuma ya Ukraine mu gihe cyose izaba igihanganye n'Uburusiya. Perezida Kagame we yavuze ko intambara hagati y'ibyo bihugu byombi igira ingaruka ku Banyarwanda. What is happening between Russia and Ukraine affects us. Ibirimo kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine bitugiraho ingaruka. Abanyarwanda bose bakurikiranira hafi ibihabera ndetse banagirwaho ingaruka nabyo mu buryo butandukanye. Mwumvise ikibazo cy'ibijyanye n'ingufu cyatewe n'iyi ntambara, ifumbire ndetse n'ibiribwa turebeye ku binyampeke. Ariko kandi biratwigisha uburyo isi ari ntoya mu by'ukuri. Abantu bifuza ko ibirimo kuba byose byarangira.
uru ruzinduko n'amasezerano yasinywe bije nyuma yaho muri iki gihugu cya Polonye muri iyi myaka itambutse hagiye higamo abanyeshuri benshi banyuranye. Umwe mu banyarwandakazi wabaye muri Polonye wari wagiyeyo mu masomo akaza kugaruka mu gihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Polonye ari igihugu cyiza cyo guhahiramo. Polonye ni igihugu cyiza, amahirwe menshi ayo gukora, ayo kwiga, kubaho. Nabaye nk'umunyeshuri, kwiga ni neza, ubuzima nta kibazo, ni ibisanzwe, hari imibereho yo gukora, wese wabasha no gukora unirihirira, nta kibazo kiba kirimo. Sirita wenda nk'ururimi ubutumva igipolishi neza, ariko mu buzima busanzwe nta kibazo gihari. Kuba perezida wabo yagendereye u Rwanda, yewe bakavuga ko na ambasade bashobora kuyifungura, ubona hari icyo byafasha nko ku bana bajyaga kwigayo cyane? Ni ukuvuga ngo niba wategaga amadepanse yo kujya Dar es Salaam, kujya mu hantu hatandukanye gushaka viza, bizagabanya depanse nyinshi cyane. Uru ruzinduko ndetse n'amasezerano yasinywe bije nyuma yaho mu Rwanda hagereye ibigo by'ubucuruzi by'abanyapolonye. Bimwe muri byo bikora mu bucuruzi by'amabuye y'agaciro no mu rwego rw'umutekano w'ikoranabuhanga. Abanyapolonye kandi baba bitegura gutangiza ishoramari rishingiye ku gukusanya imyanda ndetse no kuyibyaza umusaruro, nk'uko twabitangarijwe n'umwe mu babaye mu gihugu cya Polonye ubu ugikorana n'abaho umunsi ku munsi. Yitezwe ko ku munsi w'ejo Perezida Duda azasura akarere ka Kibeho gahabwa icyubahiro cyihariye n'abayoboke ba Kiliziya Gatulika nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatulika y'u Rwanda. Ako gace kabereyemo amabonekerwa atandukanye mu mwaka w'1981 aho Bikira Mariya yigaragaje abana 3 b'abakobwa. Gusa uru ruzinduko rwa Perezida Duda muri ako gace ka Kibeho ruzaba ari urwo rwihariye, itangazamakuru ntiryemerewe kuzamukurikira. Mukuru wa Polonye yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Kenya, byitezwe ko azagenderera n'igihugu cya Tanzania avuye mu Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abayobozi b'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura bafashe icyemezo ndakuka cyo kwirukana amagaraji asana amamodoka muri zone ya Buyenzi. Basobanura ko ari ku mpamvu z'umutekano no guca umwanda. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Iyo ni imwe mu ndongozi mu gipolisi yari kibwira abakora imodoka muri zone ya Buyenzi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura gukuraho icitwa imodokari cose mw'ibarabara. Hari kuri wa gatatu mu gatondo mu kibanza kizwi cyane kuva mu myaka ya 90 nka Six Garage. Ni ingingo yatanguye gushirwa mu ngiro ku wa kabiri igenekerezo rya 6 ku kwezi kwa kabiri. Iyo ngingo yafatiwe mu nama yo ku 29 ukwezi kwa mbere guheze nk'uko Ijwi ry'Amerika ryavyiganiwe na bamwe mu bari bayitabiriye. Abaganiye natwe bashimye ko mwidondoro wabo utamenyekana tubaha amatazirano. Utwashimye kwita Yusufu Gahongano asanga imisi yaberekewe n'iyo ngingo bahawe kugira abaye bimutse ari mike cyane, akanabazwa cyane no kubona leta ibataye mw'ibarabara. Iyo misi gushika no musi ni misi mikeya uri kusaba umuntu kwimuka. Mugabo rero dusubiye inyuma gatoya, icyo kibazo c'amagaraje mu Buyenzi kiramaze imyaka myinshi kivugwa kwereka abo bantu ati naha tubahaye. Aho niho habereye ikibazo. Icyo kibazo barakwiye kucicarira bakijejwe bakatwereka ku vy'ukuri iyo twoje. Hama uzanka iyo bamweretse urumva azoheza yironderere wewe ahabona akeneye. Sefu niyo nkuru umukuru wa zone Buyenzi yatubwiye ko ari ingingo ntasubirwamwo, arasigura imvo nyamukuru zatumye ifatwa. Buyenzi ntigume ari ikuburiro ry'ubucafu, induru, umutekano muke kubera ibyo nyene. Hariyo n'ibintu badoda kugira ngo abantu baryame, urumva yuko ari ngorane. Abana kugira amuzenya ibyigwa bigorana, abageze mu za bukuru kugira ngo baruhuke n'ibindi bibazo. Ariko ivyo ntibinyura Hashidira Urakanze, umufundi yaturuka mu kandi gace ka Bujumbura aja kwisumamwo mu Buyenzi. Asigura ko ubuzima bwa benshi buzobangamirwa. Kira kwezi twama turiha amahera y'isuku twama tuyatanga, kandi n'imodoka zihora ziza zikayora uyo mwavu kaja guta. Yani baje giturumbuka nta nuko batumenyesheje. Ngaha hatunze abantu benshi, imiryango myinshi, ntibiyumvira ko iyo miryango yobaho gute. Said Rwaje Kera nawe nyene n'umukanishi avuga ko iyo ngingo izotuma n'abadandaza bibindi vyashara bugara. Binabaye ngombwa nimba bavuga ati batwereka abantu dukorera turiye ku kwezi, leta turabizi tutegerezwa kuyiriha turiye. Twebwe icyo ntacyo bitubwira.
muga duciye twirukanwa nk'abantu mengo turi bikoko waba dufashe nabi cyane nta ugarariza leta kandi iyo leta n'abantu ni twebwe nibaduhe umwanya twitegure batwereka aho hantu badushikana aho hantu hama tuze turabariya ku kwezi igisagara kinini cyane gitunzwe na Buyenzi murabizi aha naba bamaduka bamabutike amamagaze bari ngaha kubera twebwe tumaze kuhava tukirukanwa nabo nyene egare kugara baca bugara mugabo bakabona ko umuvyeyi yote umwana mwibarabara nukuri tuzoja mwibarabara tuzoba mayibobo tuzohwera babona inyishu bazoza kuyitora kabakabaye. Kisha Mudugu asanzwe nawe nyene yari umufundi w'imiduga yibaza ko mu misi iza n'abategetsi b'umuji wa Bujumbura bashobora gushikirwa n'ingaruka z'iyo ngingo. Naho ubwango bakora byose ngo bagite isuku bazogira isuku atamahera hayi numa navyo bapawugira ubukene buca bwongerekana kandi nabone bamwe batoshikira. Sefu niyo nkuru atwara zone ya Buyenzi ntava kwizima ubandwa ni wabandurugi bikibanza rero bonye bashaka kubwironderera bagenda handi bakorereyo nta ngorane sabansi bacu nabana b'igihugu amarira bafise turayabona nuko natwebwe ntako dufise dutwokora. Zone ya Buyenzi ifite amabarabara 25 yose kuva ku ntango kugera ku mwonga w'uruzi ntahangwa ruyigabura n'uburaruko bwa Bujumbura ariko ibibanza by'ukorera mu imodokari. Iyo zone yo hagati mu gisagara ca Bujumbura ibamwe abayisilamu benshi kurusha handi mu Burundi yakira imodokari kandi ziva mu bihugu bibanyi cyane cyane buvira muri Kongo. Nta bitigirinyezi nabizwi by'abantu n'imiryango bashobora gutakaza akazi kubera ingingo. Ikizwi nuko amabarabara ya Buyenzi ashobora kugira inzu ziri hagati ya 70 na 80 kwibarabara rimwe rimwe nka hose uko ari 25 haba hagaze imodoka zitari nke. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika tujye hakurya y'u Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abakozi b'inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo bari mu myigaragambyo yo gusaba leta kubishyura ibirarane byabo by'imishahara y'amezi arenga 30 bamaze badahembwa. Vedaste Ngabo arakurikirana iyi myigaragambyo. Aba bakozi bagizwa nini nabo mu buyobozi bwa service za tekinike ndetse n'abakora imirimo itandukanye y'inteko baherekejwe n'abagore babo n'abana babo bamaze icyumweru bakambitse mu nyubako y'inteko nshingamategeko y'intara ya Kivu y'Epfo iri mu mujyi wa Bukavu muri quartier Ndendere. Bamwe muri abo bigaragambya harabusanga bacyanye umuriro imbere y'inyubako abashinga amateka bakoreramo, abandi batekera mu rupangu, mu gihe abandi nabo baba bajyamye kuri za matera babashize mu nyubako abadepite bakoreramo. Beste Kalenga Kisale ni umukozi w'inteko nshingamategeko, ni umwanditsi muri serivisi ya siyanse na komisiyo. Amaze icyumweru ari mu myigaragambyo yo gusaba yuko yahabwa ibirarane by'imishahara ye. Twicaye ku nteko mu rwego rwo gusaba umushahara wacu. Tumaze amezi menshi tudahembwa, twanditse inzandiko ntibyakunda. Twahisemo gukora imyigaragambyo kugira ngo baduhe uburenganzira bwacu duhabwa na leta. Turi gusaba amezi 20 y'imishahara duhabwa n'intara na 12 y'imishahara duhabwa na Kinshasa. Aba bakozi bigaragambya mu ntara ya Kivu y'Epfo berekana yuko umwaka ushize w'2023 bahembwe umushahara w'ukwezi kumwe kwa 9 gusa, biturutse ku kutumvikana kwabayeho mu ntara ya Kivu y'Epfo ko gushaka kweguza guverineri. Gustave Bujiriri ni umuyobozi w'urugaga rw'abakozi bakorera mu nteko y'intara ya Kivu y'Epfo, avuga yuko bugarijwe n'ubukene bitewe nuko bamaze igihe kirekire badahembwa. Hatuwezi kulipia tena watoto wetu masomo, hatuwezi tena kuwatunzisha wakigonjwa. Twebwe ntidushobora kwishurira abana amashuri, kubavuza bagwaye biratugora, kubagurira ibifungurwa ntitubishoboye. Niyo mpamvu dusaba guverineri na perezida kutwishura imishahara yacu. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Bukavu basanga iyi myigaragambyo y'abo bakozi ari ingenzi kuko biteye isoni intara gukoresha abakozi idahemba. Fredy Nizeyimana atuye mu mujyi wa Bukavu. Bari abantu bafite uburenganzira bwo kusaba imishahara yabo. Ntabwo wakoresha umuntu urangize iminsi 30 utamuhembye, uzi ko ari umuntu wishura inzu, wishura amazi, wishura umuriro, wishura transport kandi anagomba kurya. Iyo uzi ko ushobora gukoresha umuntu utagomba guhemba uramwirukana cyangwa ntumwemerera akazi. Ariko iyo wemereye umuntu akazi ubuzi ko amafaranga agomba kuboneka ukamuhemba. Umuvugizi w'intara ya Kivu y'Epfo Tipson Idumbu avuga yuko nta birarane bafitiye abo bakozi kuko badahembwa n'intara. Hiyo pesa ambao serikali ya jimbo inatuma kwenye bunge la jimbo
ayo ni amafaranga guverinoma y'intara igituma mu nteko nshinga amategeko y'intara, si umushahara w'abakozi, ni amafaranga akoreshwa muri bimwe mu bikorwa by'inteko. Iyo twumva abakozi b'inteko y'intara Kivu y'Epfo basaba imishahara kuri guverinoma y'intara biradutangaza. Twebwe ntiduhemba abakozi b'intara cyangwa abadepite. Sisi hatuyawahi kuwalipa wa agent administratif au wa depite. Ese ni iki inzobere mu by'ubukungu zivuga kuri ibi birarane by'imishahara by'aba bakozi bo mu ntara Kivu y'Epfo? Mile Ruhimbika yari minisitiri w'imari n'ingenamigambi mu ntara Kivu y'Epfo kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2018. Umutungo winjira muri province 60% bije Kinshasa, ibindi 40 bisigara. Rero leta ya Kinshasa ntibyubahiriza ivyo bintu. Ayo mafaranga yose yakumunzura ikayajana Kinshasa, ikavuga ko kuzayagarura nyuma ntiyagarura. Umutungo rero wa province ukaburirwa mu kongo kandi faranga zinjira ariko zikajana Kinshasa. Irindi jambo rya kabiri nuko Kinshasa haba umuco wo kwiba amafaranga ya leta. Uwo muco wo kwiba nawe uradindiza ibintu, utuma n'amafaranga make yahari atoherezwa kuko ayo kwibamo ataraboneka, ayo kuvanamo yabo basigarana ataraboneka. Ayo mafaranga azabuke ku mwaka, hari n'igihe yoza nka 6 ku mezi 12 kuko buri kwezi agomba kuza, ariko hari ubwo amezi 6 ku mwaka ayandi 6 akaburirwamo. Iyi myigaragambyo y'abakozi b'inteko yatumye abadepite bo mu ntara baherutse gutogwa badatangira imirimo yabo muri kino cyumweru. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ejo kuwa gatatu inyeshyamba za M23 n'ingabo z'igihugu FARDC barwaniye mu nkengero z'umudugudu wa Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Bamwe mu baturage bahunze berekeza mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara, bahuye n'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Aha turi ni mu gace ka Mubambiro hafi ya santere ya Sake iri mu birometero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Hari uruja n'uruza rw'abaturage bahunga imirwano yabyutse ibera mu nkengero za Sake kuri uyu wa gatatu. Ni imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abaturage bavuga ko kuva mu gitondo kugeza ubu bahungaga ibisasu bikomeje kugwa muri Sake. Ni juu ya mabombe zeziko nanguka mu ngini ya Sake. Ni vita tu ya imirwano irimo kubera hamwe na Sake. Ubusanzwe niho dutuye, ariko impamvu nyamukuru itumye duhunga nuko hari ibisasu byinshi tena by'imbunda za rutura birimo kujugunya muri Sake. Kuva mu gitondo twabyutse dufite ubwoba bwinshi cyane, none kugeza ubu imirwano iracyakomeje mu nkengero za Sake. Abaturage bose rero duhisemo guhunga tuja mu mujyi wa Goma, wenda ngo turebe ko twagira agahenge, ariko ntabwo bitanga icyizere. Yego turatinya cyane kuko ibisasu byakubitaga ari byinshi cyane. Njyewe mpuze n'umuryango wanjye wose, abana n'umugore bari hariya imbere. Abarimo guhunga bose banyura ku muhanda mugari uhuza Sake n'umujyi wa Goma. Abenshi muri bo bikoreye imizigo y'ibiribwa n'ibiryamirwa, bashoreye amatungo yabo bagenda n'amaguru. Icyitwa imodoka na za moto zigaragara kuba ari nke cyane. Madamu Sifa Nyirasabimana ni umugore duhuye na wahunga kimwe n'abandi, ariko we yari yarahunze aturutse Kicanga muri sheferi ya Bashali. Yikoreye imizigo irimo imikeka kandi arakurura n'ihene ebyiri. Twewe twaze turi mu mashuri tugiye kumva amasasi gabaye menshi n'amabombe, birangije rero niho twabonye abandi bari guhambira, natwe turahambira turaza. None se byatangiye bite mama Sifa? Bitangiye buno mu gitondo niho bitangiye, niho batubwiye ngo biturutse ino ngo nimahitwa ngwiki ino herere kimoka muri ya ruguru, ariko no muri ruguru gave gari kuvuga muri Karuba. Guverinoma na M23 ndaho nziyo ngiye nugupfa kugenda noye ko ndaziho ndagarukira nugukurikira abandi nimba turabona ibyicaro byo kwicaramo sinzi. Abarimo guhunga bavuga ko berekeje mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma zirimo iya Bulengo na Rusayo, ariko hari abavuga ko muri izo nkambi naho imibereho ndetse n'umutekano waho utizewe na gato. Uyu ni Madamu Kamana Rahabu wahunze aturutse Burungu mu teritwari ya Masisi. Bavuye Burungu tucumbika Isake naho turahavuye, ntago tuzi ha turashirira, niba tugiye mu Kivu niba baradutahe ntago tubizi. None musize mu mujyi wa Sake bimeze bite? Mu mujyi wa Sake abasirikare bari kwiruka, nabandi bari gupfa, n'ibibombe bifasha umubyeyi mu nkambi. None se hari gisigayeho?
none ubu ngubu wewe uri kuja ndi kugigoma nawe sinzi niba ndahicara. Urasaba iki ubuyobozi? Ndi gusaba ubuyobozi baduhereza amahoro, niba bataduhaye amahoro batubwiye bajye kuduta mu kivo basi kubera babuze aho kudushira. Iyi mirwano ikomereje mu nkengero za Sake hagati ya FARDC na M23 iteje impungenge zikomeye mu baturage. Muri zo harimo kuba aba baturage batakibona uko baja mu kazi kabo ka buri munsi. Umubare w'impunzi ziza mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Aba baje biyongera ku bandi baherutse guhungira mu nkambi ya Rusayo mu cyumweru gishize ubwo habagaho ibitero n'ubundi byibasiraga agace ka Kimoka kari mu burengerazuba bwa Sake mu grupema ya Kamuronza mu teritwari ya Masisi. Igisirikare cya Kongo FARDC kirashinja M23 kuba yongera ibitero bigamije kwigarurira centre ya Sake. Mu itangazo ryayo FARDC yongeraho ko M23 ikomeje gutera ibisasu mu abaturage baturiye muri Sake ndetse na Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwayo umutwe wa M23 nawo usubiza FARDC mu itangazo ryayo kuri uyu munsi watangaje ko ibyo FARDC bashinja bidafite ishingiro. Ubuyobozi bw'uyu mutwe buvuga ko ingabo zawo zidafite umugambi wo kwigarurira centre ya Sake ndetse n'umujyi wa Goma FARDC ikomeje gushyira imbere. M23 kandi itangaza ko ibisasu biterwa muri iyi mijyi uko ari ebyiri biterwa na FARDC mu rwego rwo kuyobya uburari n'iperereza iryo ari ryo ryose ryakorwa n'imiryango mpuzamahanga. Kuva ko iyi mirwano yuburiye mu nkengero za Sake, ibisasu 3 bimaze guterwa mu mujyi wa Goma. Icya mbere cyatewe mu cyumweru gishize gikomeretsa abantu 2, ibindi 2 byatewe n'ubundi muri Goma, kimwe mu masaha ya mu gitondo, ikindi mu gicamunsi kuri uyu wa gatatu. Ibi bisasu byose biterwa muri quartier ya Mugunga iri muri komine ya Karisimbi hamwe n'umuhanda mugari uva mu mujyi Sake. Nta muntu byahitanye cyangwa ngo bikomeretse dore ko byagoga ahantu hadahurira imbaga y'abantu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika mu nkengero za centre ya Sake. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yise ibirumira habiri na nyoni nyinshi abanenga icyemezo cye cyo guha umugisha abakundana bahuje igitsina. Diane Ninahazwa aratubwira ibindi. Mu kiganiro Papa Francisco yakoranye n'ikimenyesha makuru Creder cegukira Ecclesia Katolika mu Butaliyano yagize ati: nta numwe yigera ababara iyo mpezagiye umugwizatunga acinyiza kiremwa muntu, kandi iki ni icaha kibi cane, ariko bakaba barampezagiye abakundana n'abafise ibitsina bisa. Ubu ni ubwiyorobetsi. Ikimenyesha makuru Creder co mu Butaliyano casohoye agace gato k'ikiganiro cakoranye na Papa Francisco. Itorokanizo ry'amakuru yo mu Bwongereza Reuters dukesha ino nkuru naryo ryatangaje ko amajambo Papa yavugiye mu kiganiro yakoranye n'ico kimenyesha amakuru co mu Butaliyano ariyo ya mbere akarishe avuze, yerekana ko adatahura abiyamiriza umuhezagiro w'abakundana nabo basangiye ibitsina. Abagendera ku vyiyumviro vya kera nabo bavuga ko amajambo y'umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco ashobora kubangamira akarangamutima n'inyigisho za Ecclesia Katolika. Mu kwezi guheze niho Vatikano yasohora urwandiko yise Fiducia Supplicans rwemeza ko abakundana nabo basangiye igitsina bohabwa umuhezagiro. Abepiskopi batandukanye barimwo ahanini abo ku mugabane wa Afrika bariyamirije urwo rwandiko bavuga ko ruciye kubiri n'imyumvire ya gikatolika. Papa Francisco aha akisigura avuga ko guhezagira abakundana bahuje ibitsina bidasigura kubahezagira nk'abagiye kubana, ahubwo ari ukubaha umugisha bisanzwe. Yatanze akarorero agira ati: iyo abakundana bahuje ibitsina baje basaba umuhezagiro bakawuhabwa, tuba duhezagiye abantu bwabo, ntituba duhezagiye ubucuti bubahuza. Ecclesia Katolika kuva na kera yamye yigisha ko abakundana nabo bahuje ibitsina baba bakoze igicumuro kiremereye, kandi abashigikiye uwo murwi nabo bakwiye gufatwa nk'ibicibwa. Mu kindi kiganiro Papa Francisco yatanze mu ndwi iheze yavuze ko yizeye ko abatera ivyatsi abari mu murwi w'abakundana bahuje ibitsina hazogera igihe bakabatahura. Gusa Papa Francisco ku rundi ruhande avuga ko atahura abanyafrika batera ivyatsi abakundana bahuje ibitsina, gutyo batoshegwa mu mugwi w'abandi bantu bo ku yindi migabane. Kuva kija mu mabanga y'ubwungere bwa Ecclesia Katolika, Papa Francisco akatari gake yarerekanye ko yipfuza ko abakundana bahuje ibitsina bareka gukumigwa. Igihe bamubaza ico yumvira ku muce w'abo bantu akija muri ayo mabanga, yishuye ati: ndinde kugira ngo ndabacira urubanza.
nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahise